wa Murama muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Ico gihe ikaba yari intara ya Muramvya, aho hari ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1953. Se wiwe yari Pio Ndadaye, nyina wiwe akaba yitwa Teresa Bandushubwenge. Kuvyerekeye amashuri, kuva mu mwaka w'1960 gushika mu mwaka w'1966 Ndadaye Melchior yiga amashuri mato mato mu Mbogora aho nyene Nyabihanga. Mu mwaka w'1966 gushika mu mwaka w'1972 Nyenicubahiro President Ndadaye Melchior yiga amashuri yisumbuye kuri École Normale y'Igitega. Mu mwaka w'1972 Ndadaye Melchior yarahunze igihugu, ahungira mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe hariko haraba ubwicanyi mu gihugu butagira izina, cyane cyane bukaba bwaraba abo mu bwoko bw'Abahutu. Mu mwaka w'1972 gushika mu mwaka w'1975 yarabandanije amashuri yisumbuye muri Groupe Scolaire d'Asrida i Butare mu Rwanda. Mu mwaka w'1975 gushika mu mwaka w'1980 yiga muri kaminuza aho mu Rwanda nyene mu gisata c'inderabigisha bita Faculté des Sciences de l'Éducation mu rurimi rw'igifaransa. Mu mwaka w'1987 gushika mu 1983 na kabiri yari mu kazi. Muri ico gihe yaronse akanya gatonya ko kuja kwiga ibijanye n'amabanki muri Institut Technique de Banque du Conservatoire National des Arts et Métiers aho mu gihugu c'Ubufaransa, aho yaciye aronka urupapuro rw'umutsindo ugira kabiri. Mu bijanye na politike, mu mwaka w'1976 gushika mu mwaka w'1979 Ndadaye Melchior nabo bari kumwe mu mashure barashinze umuhari Bampere, akaba ari nawe yarawurongoye. Mu mwaka w'1979 umugambwe UBU niho washingwa na Melchior Ndadaye na bagenzi we. Mugabo kubera tumvikana nawo bawusangiye ngene Uburundi bwoja muri demokrasi vuba na vuba, yahisemwo gutanga imihoho. Mu mwaka w'1983 President Melchior Ndadaye yaciye atahuka mu gihugu c'amavukiro, igihugu c'u Burundi. Mu mwaka w'1986 niho Ndadaye Melchior na bagenzi we bashinga umugambwe Sahwanya Frodebu, ukaba wakorera mu Kinyegero, ukaba wagiye gukorera ahabona mu mwaka w'1991. Dusubiye inyuma gato, mu mwaka w'1988 Ndadaye yaratwaye Itebe, umuhari ukomoka ku mugambwe w'abadasigana Iprona aho hari Gitega, ndetse akaba yarapfunzwe na buramatari w'ico gihe amuziza ivyiyumviro atanze mu nama kuvyerekeye ubwicanyi bwariko burabera muri Ntega na Marangara. Mu mwaka w'1993 niho haba amatora. Nyenicubahiro Ndadaye Melchior n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu baca babutsinda ku manota 68.79%. Pierre Buyoya yaserukiye umugambwe w'abadasigana Iprona acaronka amanota 32.47%, nayo Pierre Claver Sendegeya wa PRP aronka igice kimwe inota rimwe n'ibice 44%.
Melchior Ndadaye rero acaba umukuru w'igihugu, ariko mu minsi itarenga 102 niho yacagandagurwa n'akagwi k'abasirikare kagumutse, abose rimwe basubiranamwo. Ubwicanyi bukwira igihugu cyose, ubwicanyi kandi buba agahomera bunwa. Ariko mu gihe umugambwe wiwe waruheje gutsinda amatora, yarashikije ijambo abarundi n'amakungu